Ndatanze mwiriwe na mwaramutse. Ndasuhuje abadukurikira bari mu Rwanda, mu Burundi, eka hose mu micungararo bumva ururimi rw'ikirundi. Ndabaramukije cyane. So uyu munsi nongera ndabashimira ukuntu mu byitwaramo neza, mu kunshigikira, mu kuduha subscribe, ukaba ari uwa mbere wumviriza iki kiganiro. Imbere yuko ucumviriza nyabona ndakwinginze banza ukore subscribe, ucufyonda nakwana kizogera ku buryo iki ni kiganiro cyari cyose nzoza ntanga uzobe mu ba mbere bazogikurikirana ico kiganiro. So uyu munsi ikiganiro tugiye gukora sikindi naravye muri komanteri kuri YouTube no kuri Facebook mbona abantu bariko baridoga batubwira ati nyabona azodukorere uzoduhigire uburyo twokoresha telefone zacu muri iki kiringo tubona ama connection ariko ari kwega. Aho ndiko mvuga cyane cyane mu Burundi kuko ama connection ariko ari kwega cyane abakoresha imihora ya limitere, mbere si mu Burundi gusa, mu bihugu bya Afrika beshi ama connection ariko ari kwega ku mpamvu zuko rwa rutsinga ya fibre ica muri Ocean yaracitse. Ndazi muzamwumviriza amakuru, niyo mpamvu ama connection agenda bukebuke. So hariho umuntu rero anyandikira ambwira ati nyabuna urazoshakashake ubuhinga twokoresha connection ku buryo telefone nyaruka ubu muravyo. Ndababwira ati nta kibazo, nkuko dusanzwe tubikora, ntaryama ntasinzira, hari kibazo wipfuza abantu bipfuza ari ngombwa ndakirondere ndabironke. Nabirose rero uyu munsi nubuhinga tugira turabe nyine dukoresha connection du parametre telefone yacu ikava kuri connection ya limitere ya ajama connection ya limitere tufate tukayishira kuri connection y'abanyamerika canke kuri connection ya Google. Ivyo byose birashoboka kuko hari uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere no gukora kuri connection y'abanyamerika ni gukora kuri connection ya Google. Connection y'abanyamerika rero nayo ni kuvuga telefone yawe ari hash price ku buryo ushobora kuyigira cartridge ukazotora connection ya cartridge muri telefone ikabikwereka. Ivyo birakunda. Ari light, ari phone ya light ikazitora light cyane, ari phone kaduza connection ya kaza kaduza ingufu nkaziya za connection ya cartridge. Rero ubu reka duhere kuri parametre ya Google, ingene du parametre connection ya Google ku buryo inyaruka cyane muravyo itora connection nk'iya 5G mu birabe. Ukazubona nkawe ari wose, simvuze ngo uri mu Burundi gusa, aho uri hose, ari mu Rwanda, ari Oman, ari Zambia, sadepa naho uri, ukabona connection ziriko zikwega kuri telefone yawe. Birakunda telefone yawe ukayiprograma ikaziduza rezo nziza cyane. So mu nkurikirane ndasubiyemo, fasha ukore subscribe cyangwa urabe hari ibiganiro natanze kuri YouTube, wandikamo Kavyonzi. Ndiko mbwira ku bantu bariko bakiraba kuri Facebook, uza kwandikamo Kavyonzi ucubona page yanje, ucukora subscribe hamwe na commentaire ikiganiro wifuza ko nokora canke ibyo wabonye bitakunze muri phone yawe ndabigufashemo nta kibazo. Narabivuze je nkorera ibiganiro ndabikora nisunza ama commentaire y'abantu. So mu nkurikire rero tugende par étape. Umuntu wese arazi parametre ya telefone yiwe ahiri, parametre ya telefone yiwe. Katuje muri parametre yanje murabibona ko ari iyi. Parametre ni iyi wanje, ndangira ndayugurure ndayinjiyemo. Kubera abantu beshi badasanzwe bazi ahantu hari node.dax, jewe ariko wewe iwawe ukabibona yoroshe kuko umuntu wese muri telefone yamaze kwinjira muri parametre asanzwe wazi kugira byorohe abitore binyarutse. Asanzwe wazi ko winjiye muri parametre directement bakwerekera ahantu ha recherche, aka cadre ka recherche akaka. Umuntu wese winjiye muri telefone yawe haturwo dushaka tunyaruke tubitore ku muntu wese atazi aho yoca bitora direct muri Dax. Atuca twandikamwo mu nkurikirane neza, tuca twandikamo no nyinshi, no ugashira ko ese no 2 Dax. Urabona ko yaje directement ngiyi, muza kuyiboneza kuza isuku. Urabona kije aha no kugira turiko dushaka du parametre
telefone yacu tuyikure kuri rezo izi ziwacu zikwega tuyishire kuri rezo y'umuvuduko munini cyane ungana na 5G ku buryo inyaro gukora ku kintu ari pye itarenze kuziraca kuri za limiteri ziki birakunda aho uri hose itanyuze kuyo kate simu yawe ubonera ikiraganda kuri connection mu nkurikirane node products murabona twanyuze muri parametre ukacuja haje hejuru kuri recherche handiko mbwira ku bantu batazi kubiraba binyaruka ukacufyondamo muri node products umuntu wese arahazi directeur murabibona ku muntu rero ku muntu mushasha muza kubibona ino hepfo niyo biba biri hepfo ino niho biba biri ariko jewe ncamfyonda muri simu ya mbere simu ya limitere muri simu ya limitere muca mubibona hepfo ahantu handitse products node products ngaha hano hepfo murabibona node products ndayemejemwo muca muza ahantu hari uburungu butatu mwese murahabona uburungu batatu ku kuboko kw'iburyo ku burungu butatu buri hejuru uca ubufyondamo canka plutôt aha muri please ahanditse please hepfo haraga please aha uca ugafyondamo hama kajuja hejuru aha kuri no mu nkurikirane aha mbere handitse no uza kuhemeza ibiharuro bikurikira ushiramo 4 akaburungu 4 kandi akaburungu hama witi akaburungu hama witi ukemeza kuri okay mu nkurikire ukemeza kuri no aha turi kuri no sawa uca usimba akarongo urabibona ndasimbishije ni 4 akaburungu 4 hama witi akaburungu witi hama nkaca nsimba nkaca nandikamwo s mu rudome rukuru na i mu ndome nkuru na r na f surf murabibona uku hama nkaca mfyonda kuri okay murahabona neza kuri okay hama nkaca manuka tukaja kuri ya pene iyi a pene yigira kabiri ya pene nayo twandikamo bya bindi ni 4 akaburungu 4 oya plutôt witi akaburungu witi hama tukemeza hama tukaca tuja ahantu handitse Paul ngiyi Paul tuja twemeza kuri 4 twemezamo 4 icuro zibiri kuri Paul tukaca tuja ahantu handitse severe ukemeza kuri okay tukaca tuja muri severe ngiyi hano severe aha tuca dushiramwo wezi tatu akaburungu hama google tushiramo google hama akaburungu hama kome hama ukemeza kuri okay hama tukaca tuja kuri protocole da peine hepfo mu nkurikire hepfo protocole da peine protocole peine ya mbere urabona kiri no defini zatuyemeza protocole peine kaca dushira hepfo ahereza hari IPv4 bar IPv6 aha tukaca tuhemeza kaca uja kwiyi protocole peine alternance naho ukahemeza naho kaca uja kuri yanyuma yihereza akakahereza ugashiramo aga fresh ukakemeza hama tukaca tuja kuri protocole peine sawa byahetse tukaca tuja tukaca tuja kuri rezo niyo tutara completa murebe ibyo na compresse ibisigaye ni n'importe ntaco bitwaye ufyonda kuri rezo ubu bukadre bwose urabwuzuzamwo tudukadre twose uratwuzuzamwo muri rezo twose uratwuzuzamwo hama okay hama muca mufyonda hejuru murahabona hejuru mu kuboko kw'iburyo hamubona hari umuriro wiwanje batera umuriro wiwanje akantu kameze nk'aga fresh mumbabarira amasinye yavuyemo bivanye n'ingene niko nditinga akantu ucufyonda muri aka kantu akasinye kawe ka hejuru ndemeje ukacuza hepfo urabona ko twamaze kuyishira muri programme urabona kivuye muri imitero ucuza ngiyo duheje guprograma iraha hepfo
iyi 4.4 uca ufyonda muri aka kantu ko hasi urabona ko ndayishizemo hano. Aha rero aha direct iba yagiyemwo, ayiba yagiyemo hama camvayo. Aha nayishize kuri iyo iwacu twa programme. Aha ucanza kugura connection, muze kuraba ingene iza kugenda. Connection Genlite muraza kuraba ingene iza kugenda, murebe ingene connection iza kugenda. Iraza kunyaruka, connection iruguruye, iraza kunyaruka. Mbo reka tuje kuri Facebook akarorero. Facebook, aha turi kuri Facebook, murabibona direct ingene igenda ni pye. Ubwo nyene biheze murabibona. Tugaca tuze kuri video, igenda inyaruka yo n'umuravyo ukorako gusa pya biba byugurutse. Murabona video kari direct igenderako, nuko ntirinda kuzirahigisha ibiki n'ibiki ni pampa. Nuko murakoze, nizere ko mwabibonye. Hama no kuvuga ukaba uri mushasha, nyabone kuri abi video mfasha ukore subscribe kuri Kavyonzi. Ni Kavyonzi wandikamwo Kavyonzi, canka aho nyene kuri abira video nkorera subscribe imbere yuko uraba video, canke ntubyirengagize. Nyabona mfasha ndatakambye, ndagusabye umfashe unkorere subscribe. Kuba warabye video mpaye aga subscribe urazi ntaco dupfa, ureko umutima mubi mpaga subscribe hama wirenganire. Ibisigaye ibiganiro zozo bitora ko ibiganiro ni byinshi, ukaba uri mushasha jayo uraba ama video nagiye nkora ibitandukanye biriyo muri YouTube yanje, kandazibereke. Muri YouTube yanje nagiye nkora ibiganiro byinshi kandi byo gufasha. Kaba ufise umugenzi afise telefone afise ibibazo runaka bitandukanye kuri connection, kuri telefone, kuri iki, arashobora kujayo arabona ama video. Ngizi video z'ibintu nagiye nkora byinshi zizose nizo. Nuko rero murakoze, mugiraho muba naho mwirigwa. Hama ukaba uri kushaka kugurura 1xbet code promo, mukoreshe Kavyonzi, niyo code promo yanje. Kavyonzi ku bantu bariko bugura code ama 1xbet cyangwa umugenzi ariko gusaba ati fasha mumpe code promo, ni Kavyonzi. Baca baguha 200% ya bonus ku idepo ya mbere ukozemwo, kandi hariho bonus baguha rendi na vendredi buruko ukoze depo, baguha bonus ya 200%. Nuko murakoze, turasubira. Ufise ikibazo jya muri commentaire wandikeyo tiyamara jewe ntivyakunze canke vyakunze, hama ndagufashe. Sawa murakoze.